abana n'abakenyezi bakorewe amabi mu kwezi kwa gatandatu no mwaka ni 25 nk'uko umuhari w'abakenyezi n'abigeme uharanira amahoro ubimenyesha mu cegeranyo wasohoye. Muri bo harimo abana 12 bakiri bato bakorewe amabi afatiye ku gitsina. Ivyo bikaba vyabereye mu ntara zitandukanye harimo Butanyerera, Bujumbura, Rumonge na Gitega. Abo bakorewe ayo mabi ni kuva ku mwana w'amezi 18. Abakoze ivyo vyaha umuhari MFPPS uvuga ko ari abo mu kibano, bamwe muri bo bakaba bari no mu migambwe. Bamwe barahagaritswe abandi nabo barahunze. Amabi akomeye ico cegeranyo kigarukako ni umwana w'imyaka 5 yafashe ku nguvu mu Buyenzi n'uwundi mwana w'amezi 18 nawe nyene yafashe ku nguvu mu Rumonge. Banavuga umwana w'imyaka 16 yafashe ku nguvu n'uwiyita ko yihebeye Imana imuhanga. Abakenyezi indwi bagiriza uburozi nabo barishwe nk'uko tubisanga mu ico cegeranyo. Kikavuga n'uwundi mukenyezi yishwe Imaramvya hakoreshejwe inyundo. Uwo muhari umenyesha ko ari abakenyezi bagiye barahagarikwa binyuranye n'amategeko ku mvo za politiki. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme uharanira amahoro MFPPS urahagaritswe umutima n'agateka kazina muntu kagenda karahonyangwa nuko abagirizwa ayo mabi badahanwa. Uwo muhari usaba ko bakorewe ayo mabi botunganirizwa n'ubutungane bakanakingirwa.